Barundi kazi inshuti z'Uburundi mwege mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndabahaye mwaramutse ndabahaye mwiriwe. Iki ni kiganiro ca gatatu cerekeye igenekerezo rya 2029 Ndamukiza 2023 ukaba ari umwaka 51 wuzuye abavyeyi bacu bavyara bacu ba mama wacu ba data wacu ba marume basenge novuga nti n'ababanyi n'abantu bose bari gushobora kudufasha bagandaguwe bishwe mw'Ihonyabgoko ryakorewe ubwoko bw'Abahutu b'u Burundi. Iryo Ihonyabgoko rigakorwa n'Abatutsi n'Abahima b'u Burundi. Ndabivuga neza, s'Abatutsi bose bagize Ihonyabgoko, s'Abahima bose bagize Ihonyabgoko, barigize babwirizwa guhanwa kuko icaha c'Ihonyabgoko, icago c'Ihonyabgoko ntigiyibura ikigongwe. Urasaba ikigongwe nivyo mugabo amategeko abwiriza gukora hanyuma ugahanwa. None rero hari ibikorwa bitatu by'ubwo butatu. Hari ubwa mbere na mbere imisa. Iyo misa ikaba yabereye ku 1335 ibarabara ryitwa Chabanel. Hanyuma akaba hari umusaserdoti yitwa Nizigiye Nikora yadusomeye imisa. Hama tuja turavaho catugena ahari icibutso c'amahonyabgoko. Ivyo mu biganiro bibiri mwarabironse. Ubu naho ikiganiro ca gatatu ni iki nuko twaciye tugenda ahandi hantu aho tuyagira rero, aho tugandarira, aho turirira, aho tuvugira ibintu byadushikiye, aho mbere duheza tukaraba ingene twotora imigambi, tugatora imigabo n'imigambi. Aho naho hari kwibarabara rya 42 42e rue i Montréal, inomero 2421. Aho naho hakitwa kuri Centre de loisirs René Goupil. Aho rero niho twari turi, niho twashoboye kuvugira ibintu bitari bikeyi, niho twayagiye. Aho hantu rero twaravugira ibintu byinshi cyane, jewe singomba kubibabwira byose. Ivyo ngomba kubamenyesha ni Itāngāzo ryasohowe na Communauté burundaise du Canada, no kuvuga ihuriro ry'Abarundi ba muri Canada barasohoye Itāngāzo. Iryo Itāngāzo rero rikaba ari ryo ngomba ndakureke ukurikirane wumvirize ingene ryari rimeze. Tangura tuvuga ko ari Itāngāzo ry'ihuriro ry'Abarundi baba muri Canada kubyerekeye Ihonyabgoko ryakorewe Abahutu mu Burundi 1973. Tuti leta mbere leta ngozi y'igihugu cy'u Burundi, leta y'igihugu ca Canada, umunyamabanga mukuru wa ONU, ibihugu byose mugize amashinga y'isi nzima, Barundi kazi, inshuti z'u Burundi, nitugira amahoro n'ubumwe mu Burundi buzira mw'Ihonyabgoko n'ingendo yo kudahana no gutambana ku muvyimba. Sagasisishwa muri kuko kuno munsi uri hejuru turamukanye urubanza rukomeye rwo kwibuka Abarundi n'Abarundi kazi sinzi, abavutse n'inda zari zikiri mu nda, abasaza n'abana, abakuru n'abato bahonejwe mu Ihonyabgoko ryakorewe Abahutu b'u Burundi mu 1973. Uno munsi n'umunsi uhambaye cyane kuko umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, n'umunsi unyije nyezi n'imyaka 51 yeze leta ya Micombero ishize mu ngiro Ihonyabgoko ryahitanye Abahutu bababa 500 mu gihugu kizima. Muri iri tangazo ry'uno munsi turashimikira ku kwibutsa Abarundi n'amakungu ko ikizwi kandi kizewe ari uko uwo mugambi mubi kandi ugayitse dutera ivyatsi rikarenga, kandi tugasaba ubuhanwe vy'akarorero wari wateguwe neza na leta y'icyo gihe ibifashijwemo cyane na Timonsi Mananiye ngo hahonye Abahutu bashoboka kugira bagabanuke bave ku bice 85% bashiki igice 14 by'Abatutsi. Ivyo rero si gushikuza kuko umugwi w'ukuri no kurekuranira severe warakoze ivyo washinzwe na leta y'u Burundi, wongera uratanga icegeranyo. Ico cegeranyo cyashikirijwe inama nkenguzamateka na nshingamateka z'igihugu cy'u Burundi. Biri bube kuko kuwa 20 Kigarama 2021
n'izo nzego zibiri zemeza zikemanga icese k'ubwicanyi bwabaye mu 2022 bwitwa ihonyabgoko ryakorewe abahutu kandi ko ryakozwe na leta y'icyo gihe. Naho leta y'Uburundi itaryemeza, twebwe abarundi n'abarundikazi twabuze abacu n'abacikacumu, abacikabuhiri, abacikagafuni, abacikamugano n'abacikankoho n'abacikakajugujugu turaryemeza icese. Erega nta ruhusha rw'umuntu n'umwe wokenera kugira wivugire ko wabuze abavyeyi, inshuti n'ababanyi. Ninde yomenya ko uri imfuvyi gusumba wewe? Ninde yomenya ko uri umucikacumu kurusha wewe waruciye mu myanya y'intoke aho hose uvuye ugotera izuba? Leta y'Uburundi, leta ya Canada, umunyamabanga mukuru wa ONU, ibihugu byose mugize amashinga y'isi nzima, barundikazi, inshuti z'Uburundi, twebwe rero nk'abarundi b'ihuriro ry'abarundi baba muri Canada turemeza ko ihonyabgoko ryakorewe abahutu b'Uburundi ryabaye. Ivyo tukabifatira kuri izi ngingo zitandatu nkuru. Ingingo ya mbere ni uko abavyeyi bacu, inshuti zacu n'ababanyi bacu baboneje ihonyabgoko ntibiyahuye, barishwe bagandaguwe na leta yari irongowe na Micombero. Ingingo ya kabiri ni uko inama nkenguzamateka n'ashinga amateka z'Uburundi zisunze icegeranyo c'umugwi w'ukuri n'ukurikuriranira CVR zaremeje ihonyabgoko. Izo nama zirazwi ishinga n'ineza y'abenegihugu aribo twebwe. Iyo icaha c'ihonyabgoko catohojwe kikanemezwa n'inzego ziserukira abenegihugu, ica kibaco. Uko niko bigenda ku isi yose. Leta y'Uburundi rero yova mu gacerere ikareka gukwega ibirenge, igasohora itegeko ryo kwemeza ihonyabgoko ryakorewe abahutu mu 1972. Ku isi nzima ico caha gihanwa ntasubirwamo. Ingingo ya gatatu, iya kane gushika ku ya gatanu twishimikiza nizuko ihonyabgoko Uburundi budashaka kwemeza hariho amaleta n'ibihugu byamaze kuryemezwa ku mugaragaro, aho twovuga Canada, kuko hano hantu turi no kuri kino cibutso aho twari biranditswe ko habaye ihonyabgoko ry'abahutu b'Uburundi mu 1972. Si Canada gusa, umwungere wa Eklezia Gatolika Nyen'Ubweranda Papa Francis yarabivumereye atari y'umunwa, umurango uramye mbere umurango bumva. Kira noneho n'inama nshingamateka y'Ubwongereza nyene iherutse kuvyemeza. Ibaza ibintu abanyamahanga bavuga, abarundi bagashaka. Ingingo ya gatandatu twishimikiza ni yuko abakekwa ko bakoze ihonyabgoko nka bose barahunze igihugu c'Uburundi, mbere bamwe barashika no muri Canada tubaye. Biriwe duhishije kuko Canada ari igihugu cashize umukono ku masezerano yo kwihaniza amahonyabgoko. Turizeye tudakekeranya ko izotworohereza n'ivyaba nkenerwa ko turengukisha imbere y'intara ya Canada abahoneje abahutu b'Uburundi. Leta mvyeyi, leta nkozi y'igihugu c'Uburundi, leta y'igihugu ca Canada twaje gucumbikamwo, umunyamabanga mukuru wawe n'ibihugu byose mugize amashinga y'isi nzima, barundikazi, inshuti z'Uburundi. Sozereye iri tangazo subira gusaba leta y'Uburundi ko yonyarutsa gusohora ikete ryemeza ihonyabgoko ryakorewe abahutu 1972, kuko umuririmbyi Nkeshimana Emmanuel yivugiriza umuduri yavuze ati nta mpera y'umurozi, ni nayiti ihonyabgoko n'icaha c'agahohotero kitagirwa ikigongo n'umunsi n'umwe. Ivyemezo birakwiye, abagiriye icaha nibahanwe, uruto gusiga bwo kubanza.
namwe mwabuze abanyu namwese bacika cumu bacika buhiri bacika funi bacuka mugano bacika nkona bacika kajugujugu reka ndabaremeshe mvuga nti nta kidahera n'imvura yaguye kuri nowe yaraguye irahita rema rero atari ejo ni hirya y'ejo ntituzohera twese abatugize imfubyi n'abahatse kutumara badakubiswe intahe mu gahanga kira noneho n'uwapfuye tuzocira urubanza imva yiwe ibyo yanyaze abisubize yongera abivemo bihabwe bene vyo canke abaserukira abo banyazwe naho imyaka iheze ari ndiri. Nitugira amahoro n'ubumwe mu Burundi buziramwo ihonyabgoko n'ingendo yo kudahana no gutambana ku muvyimba. Murakoze. Aho rero iryo jambo urarikurikiranye uraryumvise ntaco mfise kindi norenzako kubera je ndi umuntu umwe kandi ntibantumye ngo mvuge ico ndavyibazako ivyo mwumvise byavuzwe n'ivyo were wabikurikiranye urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urazi yuko je niko nagira ibiganiro mvuga amajambo menshi nkisigura ngo nduwa kwanaka naka nkavuga data na sogokuruza gutyo nkaguma mbandanya ivyo ntushaka kubivuga ugandaye ivyo ntushaka kubivuga mw'Ihonyabgoko ivyo ntushaka kubivuga ubabaye